Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Banje kubaramutsa mwese bakunzi ba Diocese nkuru ya Bujumbura, ndabaha ikaze muri ano makuru yo kuva ku igenekerezo rya 12 gushika ku igenekerezo rya 16 Ruhuma. Amakuru mutegurirwa n'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru Sedicom, mukayakurikirana kuri website akaburungu Archidiocese de Bujumbura akaburungu BI. Akabagizwe n'ingingo zikurikira: itangwa ry'urusangi rwa mbere mu maparuwasi ya Mikaeli Mweranda na paruwasi Yohani Paulo wa 23 Mweranda y'Ibuziracanda. Imigwi y'abaririmbira-mana b'abana Pueri Cantores yo muri Diocese nkuru ya Bujumbura yarahuriye hamwe muri paruwasi Yohani Paulo wa 2 Mweranda yo mu Buterere. Diocese ya Bururi yararonse umwepiskopi mushasha Patiri Salvatore Citeretse ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 15 Ruhuhuma. Amakuru tubafitiye saya gusa, ayandi ni mukanya. Odrade Kaze ari kumwe na Anosiate Chimaye, nitwe tugira tuyabashikirize. Ndabaramutsa nongera ndabaha ikaze. Aya makuru tuyahere mu gisata c'ukwemera. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 16 Ruhumu uyu mwaka muri paruwase Mikaeli Mweranda, abana bashikijana na 30 bavyiteguriye barahawe urusangi rwa mbere mu gisabisho c'intuka ya misa cyatanguye igihe c'isaha 4 zo mu gatondo, kirongowe na Patiri mukuru wa paruwasi Patiri Leonari Nimbona, ahagatiwe n'abasaseredoti bashika ku ndwi baje gushigikira itangwa ry'isakramento ry'Ukaristiya kuri abo bana. Idonido na Claver Kayoya. Hari akanyamuneza kuri urwo rwaruka kuko binjiranye akanyamuneza mu ngoro y'Imana. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana, nyakubahwa Patiri mukuru yisunze bisomwa byo kwidominika ya 6 yo mu mwaka A. Nyakubahwa Patiri mukuru yaravuye aragirisha ikiganiro abo bana ababaza ingene biyumva, nabo baramwishurana akanyamuneza bati: none hari wakira Yesu aho gufungura gatataha mutamufungurira hamwe turasangira kuko Yesu aradukunda kwera. Nihagira umwana azokwiheza n'umunsi n'umwe ngangiye hanyuma batatahana imuhira. Murabyumva neza? Yesu ntabikunda ntibigigwa. Yongera arabatekerera impanuro ingene bategerezwa kwigenza n'ingene bategerezwa kwakira Yezu mu Karistiya babanje kwicisha bugufi. Arababwira ati ntihaze hahirahire ngo hagire umwana atahana Yezu muhira. Ivyo rero kubirimuka kuko harawogira ati reka namushire nama none rero umukama dufate twese mucubahiro tugiye Yezu mu Karistiya, kuko Yezu tumaze kumwakira kandi tukamwiteka n'icyubahiro mu mitima yacu, araheza akagerera mu mitima yacu. Mu gusozera inkuka y'imisa yarahezagiye amashapure y'abo bana ababwira ko bokwama bambaza umuvyeyi Bikira Mariya. Inkuka y'imisa isohotse, abana bose bari bahejeje kuronka Yezu mu Karistiya ijya mbere bahuriye mu kigo c'abasaserdoti barasangira agafanta mu kanyamuneza. Mu nyuma zaho yarabahezagiye tabaza kubandaniriza urubanza mu miryango yabo. Claver Kayoya, paruwasi Mikaeli Mweranda, ku bwa Sedicom. Tumushimire Claver Kayoya. Kara akanyamuneza kadasanzwe mu bana b'imikangara bangana 321 bahawe urusangi rwa mbere rw'isakramento ry'Ukaristiya muri paruwase yitiriwe Papa Yohani Paulo wa 23 Mweranda y'Ibuziracanda ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 15 Ruhuma uyu mwaka. Abo bana bahawe urusangi rwa mbere bakaba bari bamaze imisi bavyitegurira. Idonido na Donase Munezero.
Munezero. Ibirori vy'inkuka y'imisa vyatanguye isaha 4:30 zo mu gatondo birongowe na nyakubahwa Patiri Marcos Niyonzima, umwibutsamana w'imihari n'imirwi, akaba n'umunyabigega wa Paruwasi Buziracyanda. Musiguro y'ijambo ry'Imana yaramenyesheje abaraho cyane cyane ibibondo byari biramukanye umunsi mukuru ko ubudafise ubuzima aba yarapfuye. Ati ubuzima nyabwo butangwa n'Imana. Abatumirira guhurumbira umubiri n'amaraso bya Yesu Kristo kuko ari byo bitanga ubuzima nyabwo. Atari ko zo gupfa kwegera meza meranda, nukuza muri ityorora ku mutima no ku mubiri kugira ngo umushobore kwegera meza meranda. Turahamagarirwa kuwitegurira so gupfa kwakira. Umwe wese yisuzume kugira ngo arabe by'ukuri kuyo mukate yakira umugirira akamaro, kuko ahandi niho Yesu atwereka neza yuko igihe tumwakiriye tutiteguye twakira urupfu, naho tumwakiriye twiteguye twakira ubuzima. Ivyo bibondo byari biramukanye umunsi mukuru udasanzwe, byari bihimbawe cyane. Mu twashoboye kuganira baragaragaza akanyamuneza bafise mu gushimira Imana ibateye iryo teka hamwe no gushimira abavyeyi babafashije kugira ngo bategwe iryo teka. Numva mpimbawe cyane kubona Imana yaduteye iri teka ryo gusangira nayo ku meza meranda. Ndagewe cyane n'ivyiza duhejeje kugabana byo kwegera ameza meranda aho Yesu yatwihereje umubiri n'amaraso vyiwe vyeranda. Turaryohewe natwe ko twagabanye ubuzima budahera. Tubamenyeshe ko abaronkejwe urusangi bangana 321 muri paruwasi yose. Muri abo abigeme ni 170, abahungu nabo ni 151. Ku bwa Sedikome paruwasi Buziracyanda, Munezero Donatien. Tumushimire Donatien Munezero. Tutandukire igisata c'imibano mu ntumbero yo gushira habona bimwe mu vy'ugwaruka ruba mu Kinama na Kamenge gwasigaranye inyuma y'inyigisho zitandukanye zatanzwe mu mugambi Dukire Tubane ku kibuga c'umupira w'amaguru kiri mu kigo c'ugwaruka rwo mu Kamenge kuwa gatandatu igenekerezo rya 15 Ruhuma haratunganije umunsi wahariwe imico kama. Uwo munsi watunganijwe n'igisata ca Diocese nkuru ya Bujumbura kijeje ubutumwa bwo kuremesha ubutungane n'amahoro CDJP Bujumbura ku civugo kigira kiti gwaruka tube akarorero mu kurekuriranira, mu kwihanganira no mu kudakoresha igikenye kugira ngo twunge ubumwe buzodushikana kwiterambere. Inkuru ya Renova Niyonsenga. Nkuko Patiri Alexis Karegwa asanzwe y'icega c'umunyamabanga w'isata c'ubutungane n'amahoro ca Diocese nkuru ya Bujumbura yamenyesheje intumbero no gushira habona bimwe mu vy'ugwaruka gwasigaranye imanyigisho zitandukanye zatanzwe mu mugambi Dukire Tubane biciye mu nkino zitandukanye zigizwe n'intambo, indirimbo bene n'udundi dukino. Ugwaruka gwashinga intahe gwerekana uko umugambi Dukire Tubane wabereye kinumara mu kumenya gukirihamuka bene mu kubaka ibano ciza. Nkuko yabimenyesheje umushinga ntahe Claude Ndizeye yasanzwe ajejwe gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'umugambi Dukire Tubane ku rwego rw'igisata c'ubutungane n'amahoro ca Diocese nkuru ya Bujumbura. Umugambi Dukire Tubane uri kurakwiza imyaka 3 ukaba umaze kuronsa inyigisho rwaruka zijanye no kuba ikibano ciza rugera ku 200, mu gihe urundi rwaruka rugera ku 400 rwaronkejwe inyigisho zo gufasha kumenya no gukiza ihamuka. Nkuko umushinga ntahe Jean Claude yabananje abimenyesha, umugambi Dukire Tubane waronkeje kandi inyigisho ku ndongozi zitandukanye zigera ku 100, aho basangiye inyigisho n'urundi rwaruka rugera ku 100 nyene rwiyongera ku rundi rwaruka twari twavuze mu bijanye no kuziganya no kuguranana. Jean Claude yamenyesheje ko hamaze gushirwaho imigwi yo kuziganya no kuguranana igera ku 39 ihurikiye mu rwaruka rugera ku 1071. Umushinga ntahe Jean Claude yamenyesheje ko umugambi Dukire Tubane uherutse guhabwa ibikoresho bizofasha urwaruka gusibura aho baba biciye mu bikorwa by'iterambere rusangi. Acaboneraho gusaba urwaruka gukoresha inguvu bafise mu kubaka, mu gusibura amakanevo, gutyo rushobore gutunganya neza aho ruba, kuko muri kahise vyaragaragaye ko urwaruka rumwe rumwe rwakoresheje inguvu zago mu gusambura aho ruba. Renova Niyonsenga, CDJP Bujumbura kwa Sedikome. Tumushimire Renova Niyonsenga. Ku mvugo abapatiri barakoroye amosozi, ku mvugo ababikira barakoroye amosozi,
ku buryo Musenyeri yarabivuze. Ayo n'amajambo yakoreshejwe na Petero Karaveri Ndayicariye arongoye umugujejwe kumenyesha ukuri no kunwanisha abarundi Sever ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 14 Ruhuma kw'ihoteli Source du Nile aho yararamutse amenyesha abanditsi n'abamenyesha makuru ivy'umugwi arongoye washoboye kumenya ku vyabereye ku nkengera z'uruzi Ruvubu amakuru yerekeye abantu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972 bagahambwa mu binogo rusangi. Muri abo bishwe hakaba harimwo n'abakristu katolika. Idonido Michel Nibitanga. Petero Karaveri Ndayicariye yatangwa amenyesha bari aho ko muri Severe baremeshwa no kubona abamenyesha makuru n'abanditsi bari baje ngo basangire kumenyekanisha ukuri ku mabi yakoze mu gihugu cy'u Burundi mu ntumbero yo kunywanisha abarundi. Amenyesha iby'umugwi Severe washitse ko matoza yawo n'ibyo basanze mu binogo rusange by'abahambwe ikivunga muri ico kibanza co ku Ruvubu. Yanavuzemwo ko mu bahiciwe harimwo n'uwahoze ari umusaserdoti Patiri Mikael Kayoya. Yanavuze no kunyifata ababikira bo mu muryango w'ababikira bashinzwe n'umuhisi Mikael Kayoya bagize mu gihe bari baje kuraba ibikorwa by'umugwi Severe aho ku Ruvubu. Ngo ku mutumba Mutwenzi imisi yose bama baza kwihweza bari ko bazura ibisigarira by'abapfuye akaguma babaza bati mbega ntimwamwana tubonera impuzu zazambaye n'umuhisi Patiri Mikael Kayoya. Eka ngo n'abandi bakristo bari baje mu nkuka y'imisi yarongwe na Musenyeri Simoni nta mwana gisaba ku mugwi Severe cari nk'ico mu kufurura murabe neza ko mushobora kutumenyera impuzu Patiri Mikael Kayoya yari yambaye kuko we bamwishe ariko arasenga aheje no kwiregesha ababikira bicanywe nawe ngo niko bavuga. Tubamenyeshe ko nkuko bivugwa mu mugwi Severe mu Eklezia Katolika yaburiye aho ku Ruvubu turetse Patiri Mikael Kayoya ngo harimo n'ababikira eka mbere n'abakristo batari bake kuko ngo mu bashikanwe ku kinogo abumva ijya nino ijya nyuma bashobora kumva baririmba ururimbo rwakunda guherekereshwa bashingurwa ico gihe nayo hambavu y'amagufa y'abo bantu bahambwa ikivunga muri ivyo binogo rusange. Ibindi bimenyetso basanze muri ivyo binogo bikaba ari impuzu, ibirato, amashapure, ibikomo, amarori n'ibirori by'amasasu. Ivyo byose ngo bikaba byarasanzwe mu binogo 6 ku binogo 18 baziga muri ico kibanza ibinogo bari bamaze gukorera ko gushika kuri uwo mwanya. Michel Nibitanga mu kiganiro c'umugwi Severe ubwa Sedicom. Urakoze Michel Nibitanga. Tubandaniriza no makuru mu gisata c'imihari n'imigwi. Imigwi y'abaririmbira-mana yo muri Paruwasi Mukizamweranda yo mu Nyakabiga yariramutse ifise urubanza rudasanzwe ku munsi w'Imana igenekerezo rya 16 Ruhuma aho biginana mu kwipfurizanya umwaka mushasha w'ubutumwa bongera bigina umuvunyi wabo Cecilia Mweranda. Ni inkuru ya Willis Ndayihebura. Ugo rubanza rudasanzwe rwatangujwe n'inkuka y'imisa yabaye igihe cy'isaha 4. Inkuka y'imisa yaherejwe n'inkuka y'imisa y'umunsi mukuru cane aho harimwo urugendo hakabamwo icotezo eka kanatangwa n'umuhezagiro w'icese ibiranga inkuka y'imisa y'umunsi mukuru cane. Iyo nkuka y'imisa yaririmbwe n'imigwi y'abaririmbira-mana yose uko ari 5 nayo patiri mukuru wa Paruwasi Mukizamweranda Patiri Desire Ninazimana yarongoye inkuka y'imisa. Mu nyigisho yatanze yarashimikiye kuri ijambo ngo mutarushije ubugororotsi abanditsi n'abafarizayo nimuzonyoza ikirenge mu bwami bw'ijuru. Akagitagira ati kubwo abagororotsi no kuba intungane turangura ubutungane birashoboka nkuko Imana ibitubwira mu gisomwa ca mbere. Yasozereye yipfuriza abaririmbira-mana guhorana ubwo bumwe eka no gutera imbere cane mu kuba umuco w'abandi muri byose na hose. Inkuka y'imisi irangiye twaregereye urongoye urwego mpuzamigwi y'abaririmbira-mana aratubwira umunsi mukuru bafise neza neza uwari wo eka n'igituma bashimye kuwuhimbaza kuri uwo munsi. Iyo tariki 22 z'ukwi11 yashitse ari mu ndwi hagati turi muri Cimisi 9 yo kwitegura umunsi mukuru wa Kristo Umwami. Hanyuma twimvira rero yuko twoca turushira uno munsi hanyuma twara twifurizanyamo kandi no mwaka mushasha. No mwaka mushasha w'ubutumwa. Naho umwe mu bakristu yari muri iyo nkuka y'imisa twaramwegereye turamubaza akamaro abona abaririmbira-mana babafitiye. Nawe yatwishuye agira ati nk'umukristu aradufitiye akamaro kadasanzwe cyane ndetse jewe nanatangayira ukuntu bitanga gose bakadufasha kugira ngo dusenge neza. Ndabifuriza cyane muri iyi nzira barimo
y'ubweranda kugira ngo Cecilia mweranda vy'ukuri yobabera akarorero kugira ngo nabo baze bashikira ubweranda. Christera Muhiteka umwe mu baririmbiramana nawe yaratubwiye ingene yiyumva kuri uwo munsi nico wamwunguyeko. Ndahimbawe cane kubera kabaye akaryo ko kwiginana ko kwifurizanya umwaka mwiza, umwaka w'ubutumwa, ariko kandi tugashobora guhurira hamwe kugira ngo tumenyane, twiginane hamwe, tugashobora kubona ako kanyamuneza dukura muri ubwo butumwa, bikatwereka ahanini n'urukundo dufitaniye. Twabamenyesha yuko inkuka y'imisa irangiye abaririmbira-mana baciye bakoranira hamwe mu gatutu kabereye mu nyubako nshasha ya paruwasi aho basangiye amasaka. Engineer Willis Ndayihebura kubwa Sedikome muri paruwasi Mukiza Mweranda mu Nyakabiga. Arakoze Willis Ndayihebura. Mu ntumbero yo gukomeza ubucuti hagati y'imigwi y'abaririmbira-mana y'abana Pueri Cantores yo muri diocese ya Bujumbura, iyo migwi y'abaririmbira-mana yarahuriye muri paruwasi Yohani Paulo wa II Mweranda ya Buterere ku munsi w'Imana igenekerezo rya 16 Ruhuma. Barasanga inkuka y'imisa igihe c'isaha 4 zo mu gatondo. Mediatrice ndi mu rukundo. Aho ni muri paruwasi Yohani Paulo wa II Mweranda ya Buterere, aho kuri w'Imana igenekerezo rya 16 Ruhuma umugabo baririmbira-mana b'abana Pueri Cantores bari baramutse bakira abagenzi babo bo mu migwi Pueri Cantores ya paruwasi Kinama na paruwasi ya Musaga. Ibirori vyabereye mu nkuka ya misa hejuru isaha 4 irongowe n'umwibutsamana w'imihari n'imigwi muri paruwasi ya Buterere Patiri Calixte Kwitegetse. Musiguro yatanze yatumira abakristu guhitamwo ubuzima ariko guhitamwo Imana, maze yego yabo ikaguma ari yego. Iyo musaserdoti yarakengurukiye Pueri Cantores ya paruwasi Buterere kukungene barondeye abagenzi, aca asaba iyindi mihari n'imigwi nabo ngo barondera abagenzi. Inyuma y'inkuka ya misa, iyo migwi y'abaririmbira-mana 3 bakoraniye mu nyubako y'imisi mikuru ya paruwasi Buterere aho babandanije biginana. Felicien Iradukunda arongoye Pueri Cantores ya paruwasi Buterere yaratumenyesheje intumbero y'ivyo birori nitumutega abiri. Twazindutse twaramutse tuhimbaza umunsi mukuru novuga ari ukunga ubucuti hagati yacu mu ba Pueri Cantores bo muri diocese nkuru ya Bujumbura, ariho Pueri ya Kinama, Pueri Cantores Musaga hamwe na twebwe. Rero intumbero dufise nuko twokomeza ubucuti hagati yacu ndetse no mu gihugu cose. Alexis Ntakirutimana arongoye korale Pueri Cantores ya paruwasi Kinama yaratumenyesheje ubutumwa izo korale zifise nico zitandukaniye ko n'izindi korale. Nitumwumvirize. Ubutumwa dufise muri Eglise Katolika nyandishigiye ku batumwa abana baririmvyi bari mu kwemera kwabo bafashije n'abakristo kuririmba amahoro y'Imana, bakaba n'ikimenyetso c'ivyizigiro aho bari hose no kubintumwa z'amahoro. Rero umuryango w'abaririmbyi ni ikimenyetso c'urukundo kandi w'Imana mu bantu bose n'urukundo hagati yabo. Twebwe twakira abana kuva ku myaka 7 gushika ku myaka 14. Ukuriyemwo arasigara muri ubwo butumwa wagize indagano ko turagira indagano cyo kimwe n'andi makorali imbere ya Rutaro zazoga turaganisha tuba twambaye ikanzu umukandara umusaraba, ivyo byose birafise ico bisigura. Tubibutse ko kwigenekerezo ya 18 Myandagaro umwaka wa 2019 izo korali 3 bahuriye muri paruwasi ya Kinama, kwigenekerezo ya 16 Muyeyo naho bahurira muri paruwasi ya Musaga. Bakaba bagize umugwi wa diocese bita Federation Diocesane muri mimi kugifaransa. Tubamenyeshe ko Pueri Cantores bisigura umuririmbyi w'umwana, bakaba bafise civugo ngo ejo abana b'isi yose bazoririmba amahoro y'Imana. Abo baririmbira-mana bisunga Umweranda Dominico Savio we yaranzwe mu butumwa bwiwe no gukundisha abana kuririmba. Muri paruwasi ya Buterere, Mediatrice ndi mu rukundo ku bwa Sedicom. Tugushimire Mediatrice ndi mu rukundo. Amakuru yandi ma diocese. Diocese ya Bururi yarayironse umwepiskopi mushasha ku munsi wa 6 igenekerezo rya 15 Ruhuma uyu mwaka. Nkuko ubuserukizi bwa Papa mu Burundi bubimenyesha mu itangazo bwasohoye, Nyenubweranda Papa Francisco yarakiriye imiho yenyine icubahiro Musenyeri Venance Bacinoni yarasanze arongoye diocese ya Bururi, acagena Patiri Salvatore Niciteretse ngo arongore iyo diocese. None Patiri Salvatore Niciteretse ninde, nibiki amaze kurangura? Patiri Salvatore Niciteretse yavutse igenekerezo rya 2 Myandagaro mu mwaka wa 1958 i Burambi. Amashuri mato mato yayize ku ishuri ryo mu Minago no ku ishuri rya Mikaeli Mweranda i Bujumbura. Ayisumbuye nayo ayigira mu seminari ntoyo mu Kanyosha n'Iburasira. Mu mwaka wa 1982 niho yinjira mu seminari nkuru y'Ibujumbura mu vyigwa vya filosofia, aca abandaniriza mu seminari nkuru
nkuru y'Iburasira mu vyigwa vya teolojiya. Yatiwe mw'ibanga ry'ubusaserdoti na Musenyeri Bernard Bududira igenekerezo ry'icenda mu Kakaro mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'icenda muri Paruwasi Minago. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'icenda gushika mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda, nyenicubahiro Musenyeri Bernard Bududira yamurungitse kurangurira ubutumwa muri Paruwasi Murago, yongera mushinga kuba umwibutsamana mu muhari w'abasaveri ku rwego rwa diocese ya Bururi. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu, Patiri Salvatore yagenywe ngo abe patiri mukuru wa Paruwasi Murago, akaba kandi ari umwibutsamana w'umuhari w'abasaveri mu Burundi. Kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu gushika mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda n'umunani yagenywe kuba patiri mukuru wa Katedrale Bururi, abandanya n'ubutumwa ubw'ubwibutsamana w'umuhari w'abasaveri mu Burundi, akongera kandi akaba umuyobozi w'ibikorwa vya papa muri diocese. Kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda n'umunani gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri, Patiri Salvatore yabandanije ivyigwa vya teolojiya i Roma, aho yaronse urupapuro rw'umutsindo muri teolojiya, licence en théologie, hamwe n'urupapuro rw'umutsindo rwa doctorat mu nyigisho za ekleziya ziraba imibano, ubutunzi na politike, doctorat en doctrine sociale de l'église. Kuva mu bihumbi bibiri na gatatu gushika uno munsi, Patiri Salvatore yari umunyamabanga mu gisata c'abepiskopi kijeje ubutumwa bw'abalayike mu Burundi, akongera agatanga ivyigwa vya teolojiya mw'iseminari nkuru yitiriwe Yohani Paulo wa kabiri Mweranda i Gitega. Patiri Salvatore yarajeje kandi imigenderanire mu gisata kijeje ubutumwa bw'abalayike muri Afrika. Turamwipfurije ubutumwa bwiza. Akaba ari kuri iyo nkuru turangirije ko ano makuru. Nkashimira mwebwe mwese mwafashe akanya ko kuyatega abiri, nkashimira abagenzi baje bafashe kuyatororokanya, Odrade Kaze ari kumwe na Anosiate Cimaye. Nitwe twari ko turayabashikiriza, tukaba tubipfurije kuroranirwa mu byanyu vyose.